Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tuduze ibiganza twese turamukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nitwa Arno Uwamahoro. Nije nagiriwe ubuntu muri kino gitondo kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Tudatevye tuzingurure Bibiliya zacu. Hariya Mucete Paulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi igice ni ca gatatu ku murongo w'indwi yo majambo tugiye gusoma. Turaja kuvugana ibitari bike. Ni page y'amajana 225 mu isezerano rishasha muri version y'ikirundi itahinduwe. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo uko Paulo yakobeje ngo afatanye na Kristo ku murongo w'indwi. Ariko ibyahora bimbera inyungu ndabyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Imbere yuko twinjira mu idonido ry'amajambo y'uno munsi, tubanze tuvugane gatoya incamake ya kino cete c'Abifilipi. Iki cete canditswe mu mwaka wa 62 uharuye uhereye ku munsi Yesu yavukiyeko. Mugabo kandi uharuye uhereye ku munsi wo gupfa, hanyuma ugashirako n'irya minsi 3 yahaciye Kristo arazuka. Ni kuvuga uhereye mu gihe c'ipfa n'izuka rya Kristo uja gusanga canditswe hafi mu myaka 50 yakurikiye ivyo bihe. 30 mumbabarire. Aya majambo cyanye kino cete canditswe n'umukozi w'Imana Paulo aho yari mu ibohero i Roma, kandi uri kurasoma uraja gusanga na Timoteyo igihe kino cete candikwa niho yarari. Abandi bahinga mbere baravuga yuko ashobora kuba yakoresheje nk'umwanditsi canke umusecrétaire mu rurimi rw'igifaransa. Igihe rero Paulo yandika aya majambo, hoba hari haciye imyaka yababa 10 agize urugendo rwiwe rwa kabiri rw'ivugabutumwa, urugendo rwamushikanye i Filipi. Filipi ni igisagara gikuru c'intara ya Makedoniya mu Bugiriki. Kandi uri kurasoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 uhereye ku murongo wa 6 ukagera ku murongo wa 40, urabona ko Filipi arico gisagara ca mbere co mu bihugu canke co mu bihugu byo ku mugabane wa Burayi Paulo yagendeye. Hanyuma urabona abakristo ba mbere muri kiya gisagara ari uwitwa Ludia niko Bibiliya imwita, yari umudandaza w'impuzu z'inyambarabami. Uwundi muntu wa kabiri ari mu bantu batanguje ishengero ry'Ifilipi yari urya murinzi w'ibohero, yari arinze rirya bohero Paulo na Sila bafungirwamwo ca gihe muca muvyibuka. Imana idufashe cyane. Muriko murasoma ry'amajambo nayemeje kuvuga muca mubibona. Rero Paulo yanditse amajambo cyangwa yanditse kino cete agihereza uwitwa Epafrodite cyangwa Epafrodito, yari yaje i Roma aje kumuraba avuye mu Bugiriki hari i Filipi. Ni nk'urugendo rw'ibirometero 1200. Uyo yaraje azanye ico no kwita intererano cyangwa imfashanyo cyangwa uburyo bwo gushigikira Paulo muri ivyo bihe yararimwo, na cyane cyane uburyo bwo gushigikira igikorwa c'Imana Paulo yarajejwe nk'umukozi w'Imana. Imana ishime cyane. Hanyuma
muri urwo rugendo uwo mukozi w'Imana Epafrodito muri urwo rugendo rurerure yarahuye n'icago aranagwara cyane. Uriko urasoma uja gusanga yarageze n'ahantu agomba guhwera, mugabo Imana iratabara. Rero amaze gukira, Pawulo acaramwandikira rero kuno gweta ati rushire bariya bene data bahari i Filipi urube bashikanire. Ubwo gwete uriko urasoma rufise ibigabane bigera kuri 4. Mugabo uja gusanga ico gihe gwandikwa abi Filipi bari bafise ibibazo bigera nka 3. Icambere nuko hariho akagwi k'abantu bahama ishengero, bahama bakijijwe, bakababuza amahoro mu bikorwa byabo byo kwizera Kristo nivuga butumwa. Ikibazo ca kabiri iri shengero ryari rifise nuko hariho inyigisho z'ibinyoma, inyigisho z'igifarisayo, inyigisho zidahwanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwa gatatu turabona ko no hagati mu ishengero mu bizera hari ikibazo cy'inzankane kuryarukana hagati y'abizera bari muri iryo shengero ry'Ifilipi. Ariko kandi Pawulo arabandikira amajambo afise intumbero kandi zigera kuri 3. Ubwa mbere yabandikiye abashimira ku mutima bafise wo kuba bari igikorwa c'Imana kigaragarira muri partenariat cyane mu gushigikira ibikorwa by'ivuga butumwa mu kurugikira uburyo akoresha muri iryo bango. Icya kabiri yanditse agabisha abo bantu bariko baratuvya intama z'Imana bigisha ibidahwanye no kugororoka bigisha inyigisho zifatiye ku idini ry'Ikiyuda. Hamu bwa gatatu yabandikiye abahamagarira kwicisha bugufi ko bakwiye gufata Yesu nk'icitegerezo ciza, ko yabaye intwari mu bintu bijanye no guca bugufi, kuringanira n'Imana, naho yarafise ishusho y'Imana yabigwijije n'ubusa, araca bugufi araganduka gushika ku rupfu rw'umusaraba. Imana dufashe cyane. Muri make rero ikicete twebwe nk'ishengero ry'uno munsi uri kuragisoma uja gusanga Pawulo ariko arahamagarira abizera uyu munsi kuzirikana neza, gufata neza, kwitwararika cyane ibintu byose byega umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Gufata Yesu, gufata ivyitwa ubutumwa bwiza tubishire imbere y'ibindi bintu byose. Imana ishimwe cyane. Niyo ntumbero nyamukuru ya kino cete cy'abi Filipi tubye nk'ishengero ry'uno munsi tugomba gufatirako akarorero. Imana ishimwe cyane. Tugiye rero gusangira ku rufatiro vuga ngo wahevye iki, wahevye iki. Aya majambo twasomye Pawulo yavuze ngo ariko ivyara bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Wahevye iki? Uyu munsi turi kumwe hano twese twitwa bizera. Mugabo kugira ngo umuntu witwe ko yakijijwe nuko abafise kahise, ari mu buja bw'icaha, ari umunyabyaha nk'abandi bose, akora yirongora mu nzira ziwe ibyo yiyumvira. Mugabo ikindi gihe umunsi umwe arahura n'umwami Yesu, aramwakira, amushira mu mutima wiwe, amubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Kandi uwo munsi utegerezwa kuba uhari, itariki itegerezwa kuba ihari, kandi kubizera utegerezwa mu mutwe wawe, mu mutima wawe utegerezwa kutibagira itariki wahuriye ko n'umwami Yesu arahindura ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu kuwizera hambavu yuko wahoze uri umunyabyaha hamugahura n'umwami Yesu, hariho identite, hariho ibigomba kukuranga uno munsi nk'umuntu yizeye Kristo. Nukuvuga iki? Uritegereza kahise kawe utarahura n'umwami Yesu, ugaca ukagereranya n'uyu munsi ubuzima ubamo, hanyuma ugacuraba ukavuga ati mbega ko kera nahora muri ibi, mbega ubu narahindutse, mbega ubu ngenda nk'umwana w'Imana, mbega ubu ingeso zanje ziratunganye. Ukaraba neza wenyine ugakora evaluation, ukisuzuma ubwawe, usanze atatandukaniro rihari uco usuzuma neza ubugingo bwawe. Imana dufashe cyane. Ndagacishemo gato. Uwundi muririmbyi
ataririmba izi ndirimbo turirimba ngaha niwe yaririmbye ngo wankunze ndakabandi. Imana idufashe cyane. Hari abamaze kuyumva ngo wankunze ndakabandi. Twebwe kera twari utubandi, burya Imana yatugiriye ubuntu, Imana ishime cyane. Burya Kristo yadukunze twebwe turi utubandi, twitwara nk'abandi bose, dufise ingeso mbi nk'abandi bose. Mugabo icyari gikwiye uno munsi ko twamwizeye tugakizwa, twari dukwiye kuva muri ako kantu kitwa akabandi tugaca tuba akabati k'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Biblioteke y'ijambo ry'Imana, tukaba ububiko bw'ijambo ry'Imana, tukaba ububiko bw'ingeso nziza, tukaba ububiko bw'amakaraktere adutera kuba ivyitegereza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ukava kuba mu kabati, kuko akabati harya yuko kabitsemo ikintu bwa ntugikuremwo, kiya kintu cigumira hari. Ukava mu kuba akabati ugaca uba mu kintu citwa kwatira. Imana ishimwe cyane. Kwatira ndabivuge muri uko, murabizi mu mico y'ikirundi canke mujanye n'intwaro hari abantu bitwa abashinga ntahe, kandi uno munsi bariho. Kugira ngo watigwe muri iryo banga nuko ubwawe uba umaze kurama. Imana ishimwe cyane. Bakakuraba akabona ati uyu muntu aramaze kurama, arakwiye kuba umushinga ntahe, ukatigwa muri iryo banga kuko wamaze kurama. Imana ishimwe cyane. Natwe tumaze kuba akabati mu ijambo ry'Imana, tugaca tuba abantu batira abandi mu ijambo ry'Imana, tukaribabwira bagakizwa bakava mu bupfu bari. Imana ishimwe cyane. Kandi atari ukwatira gusa, nkoresha n'akantu bavuga ngo kwatira, nashize kwa katuzo atire muri mu gifaransa, gukwega, dukwega abandi tubazana ku mwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abahoze ari utubandi ducike utubati tw'ijambo ry'Imana, ingeso nziza, mbere twatira abandi ku mwami wacu Yesu Kristo. Nico kibereye. Imana ishimwe cyane. Mbega we wahevye iki? Nico kibazo dufise muri kino gitondo. Uri kurasoma ahanyene mu gice ca 3 ku murongo wa 2, urabona rero Paulo ariko arandika avuga ngo mwirinde, yakoresheje imvugo ikarishe cyane. Ku murongo wa 2 ngo mwirinde zambwa, ngo mwirinde za nkozi z'ibibi. Abo bavuga uko bari abafarisayo. Bamwe umwami Yesu yavuze ko ibintu byinshi duhava tubigarukako, mugabo abo ntibari bababaye by'ukuri intama, ntibari babaye ijambo ry'Imana, ntibari bababaye ukugororoka. Ivyabo kwari ugusomesha ivyagezwe, ivyabo kwari uguca imanza, ivyabo kwari kuguma barorera gusa baraba akantu gato gato ku kandi. Mbega uwahushije inzira ninde, wagiye kubira n'ivyagezwe bya Mose ninde. Mugabo ubwabo nabo nyene ubwabo nivyo bavuga wasanga bitandukanye gose nivyo bakora. Imana ifashe cyane. Abo rero Paulo avuga ngo mubirinde cyane, ngo mwirinde bamwe bikebagura, ngo kuko tweho turabakebwe dusenga Imana mu buryo bwa mpwemu, tukirata Kristo Yesu, ntitwishimire ivy'umubiri. Ku murongo wa 4 ngo naho jewe no kwishimira ivy'umubiri, hogira uwundi wese yo kwiyumvira kwishimira ivy'umubiri no murusha. Ku murongo wa 5 nakebwe ku munsi ugira 8, nduwo mu bwoko bwa Isirayeli, nduwo mu muryango wa Benyamini, mu Baheburayo, mu mbabare gatoya, nakebwe ku munsi ugira 8, nduwo mu bwoko bwa Isirayeli, nduwo mu muryango wa Benyamini, mu Baheburayo, ndumuheburayo, kubyo gushimikira ibyagezwe ndumufarisayo. Imana dufashe cyane. Avuga ngo abo ntimubishinge, abo ntimubazimize, abo birata iby'inyuma ku rukoba, abo birata kahise kabo, birata icyo bari uyu munsi, abo ntimubishinge. Avuga ati abo n'abantu bato cyane. Ati jewe Paulo nimba no kwirata byinshi. Ati ubwa mbere bwo nimba ari byo gukebwa bigisha bavuga, je nakebwe ku munsi ugira 8 kuko imico y'abayuda yose ivuga.
ati jewe ndi umwisirayeli wa vrai, ati mbere ndi uw'indani cyane mu muryango wa Benyamini. Hari abantu bakunda kuvuga ngo je ndi uw'indani cyane kandi ngaha mu Kigobe turiko turaganira n'abantu bamwe bamwe. Hari abantu murabizi hano muri kahise harabaye ubuhungiro, hanyuma hariho ukuntu wasanga amahema atandukanye n'iki. Rero hariho abantu uyu munsi uyu uri kuravugira hagati yabo aca kwitegereza akaguhera hasi awushitsa hejuru. None uyu muntu avuga ibi, uyu muntu nuwahe? Mbega ihema ryiwe ryarihe? Uyu mbega yazananye he? Sinzi ko mumaze kubyumva. Nukuvuga ngo no ku bafarisayo hariho abirata ivyo, bakavuga ngo twebwe turaba indani. Mwapa aravuga ngo murahumba, jewe ndi uw'indani cyane. Ati no ku mufarisayo n'aba mufarisayo murazi ndiko ndahama ubwoko bw'Imana. Ati mugabo ivyo byose byampindukiye ubusa. Uyu munsi senga Imana mu mpwemi, Imana ishimwe cyane. Ivy'umubiri, ivyakahise, ivyo narindi iyo nkomoka, ivyo naco bitwaye. Jewe uyu munsi ndi umwana w'Imana. Ariko abahamagarira nabo nyene kwirinda abo bafarisayo kuko batari abantu bameze neza ngo ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Uri kurasoma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 23, Mwami Yesu ariko aravuga kuri aba bafarisayo twariko turavuga ko. Reka tuhanyaruke, ni Matayo igice ca 23, turasoma ku murongo wa 3 duhereye ku gace kase tugeze ku murongo w'7. Haravuga ngo ariko ntimukurikire ibikorwa byabo kuko ivyo bavuga atari byo bakora. Ubu n'Umwami Yesu wenyine ariko aravuga abwira ishengero. Kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kwikoza ko n'urutoke. Ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditse mw'amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza. Ku murongo w'7, bakunda ivyicaro byo haruguru aho batumiwe n'intebe z'icubahiro mu masinagoge no kugirwa ko bwakeye mu tuguriro no kwitwa n'abantu rabi. Aha Umwami Yesu yariko aragerageza kuvuga uko abafarisayo bitwara, ngo ivyo bavuga bitandukana cyane n'ivyo bakora. Bariko baravuga n'abantu beza, bavuga amajambo meza, kandi ivyo bavuga womenga bihwanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mugabo usuzumye ingeso zabo uburyo bagenda biratandukanye cyane ivyo bavuga. Ngo bikoreza abandi imitwaro iremereye bo ubwabo badashobora gushirako n'intoke. Ngo bakora kugira ngo barabwe n'abantu. Ivyo bakora byose, naho bofasha umuntu yari mu kibazo, naho bofasha igikorwa c'Imana kugira ngo gitere imbere, ati ivyo byose ntibabikora kubw'umutima ubikunze, ariko babikora kugira ngo barabwe n'abantu, bahabwe amasifa n'abantu. Ngo bakunda ivyubahiro, niyo batumiwe mu mamanza ngo abo bakunda kwicara imbere, no mu masinagogi abo ngo bama bicaye imbere. Ati abo rero murakwiye kubirinda kuko atari abagororotse. Ku murongo wa 23 wa 27 na 28 turabona rero Yesu ariko aragira atake rero ku bafarisayo, ariko arababwira imbona nkubone. Amajambo avuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya kuko musa n'imva zihomeshejwe ingwa, ziboneka inyuma zikuyengeje, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Namwe niko muri, inyuma mubonekera abantu muri abagororotsi, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Imana idufashe cyane. Ngo imbere abantu babitegereje musa n'imva ziteragiye amakaro meza, zisize neza, zisa neza. Ati mugabo indani
muri mwebwe mumeze amagufa mwuzuyemo ubupfu butandukanye. Ati umuntu abitegereje inyuma uko mumeze, ubyo muvuga umenga muragororotse, mugabo indani huzuye uburyarya n'ububi buteye ubwoba. Imana idufashe cyane. Ubu ni Yesu yariko arabwira abafarisayo, ababwira yuko bazobona ibara kuko bari bitwara ukutabereye. Reka rero amajambo tuyagarukane uyu munsi mw'ishengero. Mw'ishengero ahaturi, Imana idufashe cyane. Mw'ishengero ry'abizera ku isi yose. Uyu munsi turi mu bihe bigoye bene data. Turi mu bihe by'isubiranyuma. Mugabo uko biri kose, ijambo ry'Imana kino gitondo riko rirakubaza ngo mbega wewe wahevye iki? Ko Paulo avuga ngo ivyarabimbera inyungu kera byacitse ubuhombe ku bwa Kristo. Mbega wewe ku bwa Kristo wahevye iki? Mbega wowe usuzumye kahise kawe, wewe wisanga koko warahindutse cyanye barushije kuba mubi mbere kurusha cya gihe wari witwa yuko utarakizwa? Hari ibintu byinshi rero bigenda bigaragara cyane, kandi byaragaragaye no ku bafarisayo. Yesu yavuze ngo abafarisayo baragenda bakugara bakazibira umuryango winjira mu bwami bw'Imana. Bo bwabo ntibinjire, kandi n'abari inyuma nabo nyene ntibinjire, bakagenda mu muryango bakazibira. Ivyo nivyo ariko biragaragara mu ishengero ry'uno munsi. Ibyaha ukora, ibyaha nkora, ibyaha bakijijwe bakora, ivyo biratuma benshi badashobora kuza ku mwami Yesu, kuko nitwe twari dukwiye kuba model, tukaba akarorero keza kugira ngo abandi baze kuri Kristo. Hari abantu benshi batagishaka kumva ivyicaha, kandi mu mbabare ndabivuge kuko narabyumvise nganira n'abantu bavuga ngo none iwacu mu Kigobe ngo iminsi yose kuwa Mungu kubera ko inyigisho zihigishwa akenshi zama zigaruka ari icaha. Iwacu mu Kigobe eske nta zindi nyigisho zofasha kugira ngo ishengero ishobore gukura? Inyigisho zirahari kandi ni nyinshi, mugabo iba abakozi Imana bazana nihishurirwa Imana iba yabahaye. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi uri kuraraba igihe turimwo bene data, icaha kiguma ciyongera ku murindi uteye ubwoba. Ivya Kristo bigomba kuvugwa. Ntidukwiye kurambirwa no kumva amajambo duhamagarira kwihana no kwizera umwami Yesu. Ivyo ntibikwiye kuturambira. None mushaka tuzore tuza hano abakozi b'Imana batwigisha entrepreneuria, gutunganya imigambi, kurondera amafaranga, nivyo mushaka? Mushaka abakozi b'Imana bazore baza ngaha batwigisha irondoka rijanye n'amagara meza? Turi kumwe? Mushaka abakozi b'Imana ze baraza ngaha batwigisha ibijanye n'ifungura, ukuntu dukwiye gufunga tukagira amagara meza? Umve ndababwire, iki gihe turimwe ni gihe kibi cyane, kandi ni gihe cyanyuma. Abantu ntibagishaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uwundi niwe yavuze ngo ariko aritegereza arabona ko hazova hagera igihe abakozi b'Imana bagara hano bagahamagara n'abaza kwihana bakabura, kandi muri ko murayibona namwe murabona ko hari ikintu cyo kirahinduka. Mwereka ndababwire, ibi ni bihe by'isubiranyuma. Ndazi ntakekeranye ari icyaha wakoze muri ino ndwi, ari cyo wakoze muri uku kwezi turangije, ndazi uracibuka. Kandi nimba ufise mpwemu yera, ndazi nuba ariko arakwagiriza, ariko arakwibutsa vya bindi, kandi ndazi nta mahoro ufise. None abakozi b'Imana baguhamagaye bakubwiye ijambo ry'Imana uze wihane, ukigumira ngaho, ivyo bisigura iki? Bisigura iki? Hanyuma ni waba ukora icyaha ukagikora mu mutima ukumva na mahoro, suzuma neza urafise ikibazo. Mugabo ukaba warakijijwe hama bigashika ukanyerera, ndazi mpwemu yera ntagutezurira mu mutima wagumana uruhagarara, atakugira menya yuko wapfuye nk'abandi bose. Ukwiye gusaba inkomezi muri kino gitondo. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Wahevye iki wewe? Kudatinya Imana,
kuzimya ijwi rya mpwemu yera, ugasanga umuntu yarabaye umuja w'icaha. Iki kintu c'icaha turiko turavuga, reka dusubire inyuma gato yo cahere muri Edeni. Burya Adamu Imana imurema ikamutereka mu itongo, hari impamvu itashotse imuhereza Eva, hari impamvu yatanguye irema we. Ni kubera ko Imana yari yashatse ko mu mutima wa Adamu, mu buzima bwa Adamu, Imana ari ifata ikibanza ca mbere muri Adamu. Imana dufashe cyane, haleluya. Hari impamvu Imana itashotse imuremera Eva ubwo nyene ikirema Adamu. Hari impamvu ugiye gusoma uja gusanga Adamu yaravugana n'Imana cyane, Adamu yarafitanye imigenderanire myiza n'Imana. Adamu nta wundi mugenzi, nta wundi muhanuzi yari afise, yari Imana. Mugabo Eva amaze kuza, ibintu bica birahinduka. Cya kibanza Adamu yari yashizemo Imana yaciye agishiramwo umugore, aba ari we ahereza attention nyinshi, aba ari we yumviriza cyane. Kumviriza abagore ni iby'ikimazi, Imana ishimwe, haleluya. Je ndamufise kandi arazi ko dora tuganira vraiment, je ndamwumviriza. Wa mugabo uri ngaho tumviriza umugore wawe, kazi kawe ruzosambuka. Kumviriza umugore ni ikintu ciza. Mugabo umwumvirize, Imana igumane ikibanza cayo muri wewe, umugore nawe agira ikibanza ciwe muri wewe. Imana dufashe cyane. Mugabo ikintu tubona cyakurikiye nuko Adamu yaciye asohora Imana muri we, hanyuma yinjizamwo umugore wiwe, kandi icyo cyamukoresheje icyaha, cyamukuye ku Mana. Uyu munsi ko turumva abantu batengwa kuko bakoze ibyaha bitandukanye, murumva ishengero rikomye induru, murumva umenga ni ibintu biteye ubwoba bigize. Mugabo uburyo biza nukuhe, nuko ufata ikibanza cyagenewe Imana mu bugingo bwawe, ugatangura kugishiramwe ibindi bintu, kandi biza bukebuke, ugatangura kugira amadeviation, ugatangura guhusha inzira, ukata uva mu nzira yo bukebuke. Kandi icyaho uri kuragikora burya kiragutandukanya n'Imana. Icyaho uri kuragikora kiza bukebuke, mugabo usanga cyamaze kurokera muri wewe, cyamaze kunaga inzara, imizi ahantu hatandukanye. Ikindi gihe ukisanga uri nk'abantu bose. Adamu ikosa yakoze nuko yafashe ikibanza cyo gushiramo Imana bwite mu mutima iwe, agishiramwo umugore, abari wamuhera umuhanuzi. Kandi bamaze gukora icyaha, murazi icyaha gikurikira rwari urupfu. Rero bene data, twiyubare, twirinde, ntiturindire ko abatama bazoza kudutenga ngaha, sivyo? Ayo majambo ndayabwira ishengero naje ubwanje. Dusenga Imana idushoboze, dusaba Imana idushoboze, tubeho ubuzima bw'abakijijwe koko, tugira ivyo duhevye byo muri kahise, tubeho nk'abana b'Imana. Imana dufashe cyane. Abagabo babuze umutima, bagenda barasaba utunimero tw'abigeme, bagenda barakora mu bikiriza by'abigeme, bagenda barakora ibiteye isoni. Abakenyezi bataye ubuntu, muhindukire mugaruke ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Uri kurasoma ahanyene mu Filipi igice cya 3 ku murongo wa 17, Paulo arahamagarira ishengero ry'i Filipi ababwira ngo munyigane, ngo munyigane, abo bandi mubareke, ivyo bindi mubireke, munyigane, abari jemba modele kuri mwebwe, munyigane. Mbega uriko wigana nde muri kino gitondo? Nagenda kubwire ngo naho ishengero ry'uno munsi riko rirafyina, naho ishengero ry'uno munsi riko rifata ukutariko. Uri kurasoma icete c'Abaheburayo igice ca 11 kiratudondorera ababaye abahizi mu kwizera, uhereye kuri Abeli ukaja kuri Enoke, ukaza kuri ba Aburahamu, ba Mose, ba Danieli n'abandi benshi cyane. Abo baramaze kurengana, murabizi. Mugabo bari ahantu barindirijwe kuzohabwa ibitsibo, babiherewe hamwe n'abandi. Ishengero ry'uno munsi abitwa ko bakijijwe. Mbega uri kurasuzuma ubugingo bwawe ukuntu ugenda, urabona uzava wicara hamwe mu kibanza kimwe na Mose, na Aburahamu, na Danieli, na Yosefu, na Dawidi. Uri kurasuzuma neza, suzuma ubugingo bwawe mwene data, suzuma ubugingo bwawe. Uri kurasoma urya murongo wa mbere
w'igice cya 12 cy'Abaheburayo aravuga ngo kuko dukikijwe niki n'igifungu cy'ibyabona byinshi. Ibyo byabona bivugwa na wabaye abahizi mu kwizera, ngo tugire iki? Twiyambure bituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba. Turagomba gusenga Imana muri kino gitondo. Mbega we wahebye iki? Nakanya keza ko kuzirikana. Abaririmbyi baturongore mu ndirimbo y'amajana 328 ivuga ngo ndahevye byose. Ndifuza ko iki gitondo abakijijwe n'abatarakizwa turirimba nino ndirimbo tuvuge ngo ndahevye byose. Mugabo wumva umutima wawe harimo guca bugufi no gufata ingingo kugiye guhindura ubuzima bwawe, ubere umuca abandi, ugende nko kwijambo ry'Imana rivuga. Unamika amaso yawe dusenga Imana. Naco bitwaye ngo igiti naho coba caraciwe hari ivyizigiro ko gisubira kunaga. Kimaze kuronka amazi kirashobora kunaga. Ivyo wononye, ivyo wishe ntaco bitwaye. Kino gitondo ashobora kuba muzima. Kino gitondo amateka arashobora guhinduka. Ushobora kuba ari utarakira umwami Yesu, kino gitondo ntugende utamwakiriye. Suzuma ubugingo bwawe. Niwasanga ari ugomba kuvugana n'Imana, ucu vyaguruka utera intambuko hano kandi utaje nta ngorane. Ukaba atacumva umutima ukwiye gutunganya, ukaba utumva ko ukwiye gusaba inkomezi Imana, nta ngorane. Mugabo ukeneye ubutabazi, ukeneye ubufasha, egera hano uce bugufi dusenga Imana.